na cyane mu gushimira abitwaye neza nabonye umubamenyereza uwitwa boss ntarimo Pep Guardiola Jose Pep Guardiola ntahari hari kabisa umubamenyereza bagiye gushimirwa ko bitwaye neza tawe pe oya Pep Guardiola ntarimo ariko akagafise inshuro zigera kuri 5 kuva 2017-18 yagatwaye 5 fois yagatwaye inshuro zigera kuri 5 ariko none hanarimo basarazamo yakoze ku mwaka yego umwaka habonetse Man City gusumba Pep ubona ko mumenyereza beganirwa gutwara Agashimwe ko mumenyereza yaranze umwaka mu gihugu cy'Ubwongereza harimo witwa Thomas Frank wa equipe ya Brentford harimo witwa Eddie Howe wa Newcastle wa equipe ya Newcastle harimo witwa Nuno Espirito Santo wa equipe ya Nottingham Forest harimo witwa Vitor Pereira wa equipe ya Wolverhampton Wanderers harimo kandi no witwa Alan Slaughter wa equipe ya Liverpool iyo yanatahukanye igikombe cha English Premier League uno mwaka saison 2024 ishira 2025 manager of the season nabo bagera kuri 5 bashobora gutogwamwo umwe menyereza umwe yaranze umwaka mu gihugu cy'Ubwongereza sha gusa hariyo equipe zidukorera umuti zigatumura abantu rimwe na rimwe baba batacu bamaze nimba rumenyereza w'umufarse rumenyereza yahoze amenyereza Wolverhampton Gary O'Neill baramutume bacabaza n'undi menyereza mwiza none ageze hagwanira Gary ariko wova ne equipe y'Abanyaportugal raba n'umumenyereza n'umunyaportugal Vitor Pereira ariko yasubiriye Gary O'Neill mengana O'Neill n'umwongereza yeah sha nimba rumenyereza yatebeje kwa Wolverhampton wa mbere oye bari bihenze equipe ni y'Abanyaportugal kipa kuva nayimenyifise Nuno yaravise abagabo bitwa ba Jota yaravise abagabo bitwa Daniel Podence yaravise abagabo bitwa Kagasore kari kwa Chelsea bayafise ba Ruben Neves ba Pedro Neto ba Nelson Semedo niwe yabaze rero muri defense centrale Jean zageze rakurana baduze bari muri defense centrale Cote d'Ivoire gwitwa Wilfried Boli baduze bari muri defense centrale Wolverhampton Wanderers Wilfried Conor Cody na Romain Saiss bakina muri defense centrale ico gihe haya Cody na Saiss bose s'abanyamaroke Cody menga n'umwongereza Conor Cody s'umunyamaroke Conor Cody n'umwongereza abamenyereza rero bose azardufatiye kuvyo bakoze muri no saison slot etakanye igikombe haramakemo ariko Agashimwe kabura jewe kubwanje ndabona Agashimwe bon slot yarakoze kandi yaranatwaye igikombe mugabo turavye ico umuntu yakoze en fonction ya profil ya equipe yarafise Agashimwe ndagana no Espirito Santo biragoye ko umumenyereza atabu waranze saison yatwaye igikombe mugabo dufashe ico umuntu yakoze nico yategerezwa gukora basi hatabayemo aporo ya equipe afise kuko gutwara igikombe uri kwa Liverpool nivyo warushije Pepe warushije Arteta warushije aba bamenyereza bindi migwi mugwanira igikombe nivyo mugabo ibaze rero uno munsi wowe dufata umugabo ari karatero equipe nka Nottingham Forest agomba yizane muri Ligue des Champions nubwo twitwa muri Ligue des Champions kayitwara muri Europe yagarukanye Nottingham Forest tuzi mu myaka 2 heze ari equipe ikinira kudakoroka uno munsi aye profile yo kumva ngo nimwe muri equipe izoserukira Ubwongereza mu mahiganwa nyaburaya urumva akakazi no Espirito Santo yakoze kuko Liverpool gutwara igikombe ni projet bategura buri mwaka ni muri Liverpool yuno munsi imaze imyaka 5 yagiye gusoko gigura nigurisha indaguranya bamenyereza niki idatwaye igikombe bari esheke mugabo no munsi wombwira isoko gigura nigurisha nuno Espirito Santo baramukoreye kugira ngo aje kurondera kuja ku mugabane wa Burayi urasanga ibyo bateguye byose muri Nottingham Forest kwa rukumentena equipe mu cyaro cyambere rero kubganje nimba equipe ragunye mu cyaro cyambere akanakora amateka yuko equipe hari n'igihe yigeze kuba ari ya kabiri kabi ya gatatu no munsi kaba igiviza amahirwe yo kuba yoja no muri Ligue des Champions anashima nuno Espirito Santo kudosha poja Agashimwe no kama sinzi ko arandira byumva abafana bari Liverpool mbabarira simvuze ko Arne Slot atakoze muga ivyo yakoze ku bice byinshi kwijana yakoze ivyo agomba gukora gusumba uko je numva nuno Espirito Santo yakoze ibirenga ivyo yabwirizwa gukora yakoze ibitangaza mu yandi majambo Hazard ahantu dutandukanira ku Gashimwe ko mumenyereza w'umwaka Nuno Espirito do Santo mumenyereza umunyaportugal mugabo w'umwongereza ndabivuze muri ano majambo ndamugira umwongereza kubera ko ino nzu canke rino higanwa aribayemwe imyaka n'imyaka kandi buri gihe Nuno Espirito Santo mumenyereza mwiza Nuno Espirito Santo mubi no muri ni El Ittifaq igirimo ba
irimo ba Fabinho na ba Kante hari yabaye kwa Ret faction yabaye kwa yabanye na ba Benzema ari Etihad ari faction iriya yari ifise ba bande ba Wijnaldo mu mengo gutyo ni Nuno Espirito Santo unamuzugiye kura mu gihugu cy'Ubwongereza hamaze kuba muhiriwe kandi muri ya migumi mito yama yisura yiwe tukabona ekipe nziza ku bwa Nuno yadugije Wolverhampton Wanderers atwereka abakinyi bateye ubwoba harimo abasore abanyaportugal bakina hagati João Moutinho harimo uyu mugabo witwa Ruben Neves harimo Daniel Podence mediana y'abanyaportugal tugatangura kuvuga ngo ni ekipe y'abanyaportugal gusumba yuko ari ekipe kina muri Premier League ini ekipe yaramuriye ekipe nationale ya Portugal kenshi gashoboka batanga Moutinho batanga Pedro Neto batanga Neves buri gihe ukabona ngo ni ekipe ifise ishusho ya Nuno Espirito Santo aho mu Bwongereza yarahabaye unamuzafashe ekipe ya Nottingham Forest atweretse urwego rutangaje rw'umugabo witwa Chris Wood imyaka iri kwiragenda atweretse urwego rutangaje rw'umwana Chelsea yatereranye yitwa uyu musore ashaka ububamfu yitwa Karum Hudson-Odoi agarukanye urwego rw'umwana yitwa Morgan Gibbs White hagati mu kibuga ku numero 10 atweretse urwego rwa Elliot Anderson atweretse Muriro umusore w'umunyabrazil umusore Muriyo atweretse bahola ina ku mpande ni Nuno Espirito Santo binari ivyo bintu vyiwe byo kutwereka abakinyi bitangaza mu ekipe mato kuko ufashe iyi ekipe ya Nottingham Forest afise uburyo ihagazemo baradufasha gukora mu ngabwe ivyuma bazi baramuzana wenyene kwa peut-être Nuno Espirito Santo n'umugabo azwi izina rya Arne Soti ndabona aribo bagwanira kano gashimwe nivyo peut-être umugabo wa Wolverhampton yoba yarakoze mugabo yinjiye muri saison hagati ekipe yahinduye profil yari igiye gukoroka Newcastle Jemfashe Eddie ahubwo Eddie ivyo yategezwa kumana vyari karabo usibye ko ashobora kuronka itike ya Ligue des Champions mugabo ekipe ya Newcastle ikire investisa bamenyereza bagomba kuba bu mwaka Eddie Hounda namona jena kinjo tubanza naho reganda namona n'inyuma ya Thomas Frank aha hagomba kuba hamwe unayikambuka ategeza kuzamo Emery Unai mugabo duhagaze kuri bano bagabo babiri basa no kore bagwanira agashimwe cyane Nuno Espirito Santo ugiye kwevariwa ekipe yatweretse ya Wolverhampton Wanderers nziza twize nziza ntayihwaniye nino ya Nottingham Forest no musafise nukuvuga ngo nivyo bintu vyiwabayemo muri ekipe zo mu Bwongereza zitwa kwa zito kuzihishusho bitandukanye na Slot yinjiye mu ishusho yo kuguma mu cyaro cyambere atari ishusho yo kuja guhiganwa n'aba investige bazemo mahera kuko no musi Nuno yaduye ekipe irivarza na Liverpool yaguze irivarza na Arsenal igura irivarza na Man City igura irivarza na Newcastle igura bo batagura Azadi tubivuze muri buno buryo Nuno ntiyarivarije na Man City Nuno ntiyarivarije na Chelsea Nuno ntiyarivarije nande kukushima batarivarije ekipe zabaye nziza ku musumba n'ubuzira imbere yiwe niyo Arsenal ni ekipe Liverpool mugabo Manchester City yarasubiye inyuma kubyo twese tubona ngo ekipe kanaka yitwa kwikwije abakinyi 11 iremerewe gutsinda City Newcastle kugira zo batsinze ekipe ni ibintu nyene uba wararindira ugatekereza ekipe ya Chelsea mugabo yitwa Enzo Maresca dutanguye sezo tubona mengo Maresca araja yiha umurongo mugabo 10 jours au jour biradabangana tukabona ngo Nuno Espirito Santo na Nottingham Forest yiwe yitekaniye nta gihunga nta uri kora kwiruka ko ngo watsinzwe nta uri kora kwiruka ko ngo wagize gute ba concentre nuko ekipe ndi certain Nuno yatanguranye mu mutwe ikintu kivuga ngo ntituzokoroke mugabo ceza kubona hari inzira irengana kwa Manchester City hari inzira irengana kwa Newcastle hari inzira irengana kwa Aston Villa hari inzira irengana kwa West Ham United yarifiswe none mubesho w'umunya Espagne Julen Lopetegui hari inzira irengana kwa Chelsea achafatira honyene bitandukanye na Slot honyene randi nimba Nuno Espirito Santo ashobora guprofita izi ekipe zizwa kari nkuru ariko zahuye n'ibibazo uwansigurira igituma ko West Ham itabi profisa uwansigurira igituma Aston Villa yagize amabrevese makandi ekipe rimaze kuyironka itike ya Ligue des Champions bivuze ngo sigiye chose ekipe nkuru zibaye mbi uco biprofita ugomba kubiprofita nawe ufise ingufu warakoze erega nico je nshimira Nuno kuko Nuno yasanze ekipe ya Nottingham nyuma yuko bari birukanye no mumenyereza ninde Nottingham Forest yarifise umumenyereza babisanije yitwa gute ndakuramira umumenyereza bari bafise imbere yuko Nuno Espirito Santo yinjira kuko hagati ya Nuno na umumenyereza agiye haricemo no umumenyereza baduganye uyu menyereza yaciye no kwa Everton Sunday oya mbere Sunday ari undi mumenyereza yaduganye Nottingham Forest bivuze ngo nimba ubu bwiza Brighton ita profile ko Brighton yatanguje zari nziza paraporo ya Nottingham erega Nottingham yatanguranye profile iri presque similar n'izi zari ziduze za Ipswich Town na za Leicester City na za Southampton
profile zari presque zimwe. Hariho nivo twari tuzi ko Crystal, hariho nivo twabona ko West Ham, hariho nivo twabona ko Brighton, hariho nivo twabona ko Everton, hariho nivo twabona ko izindi equipe. Mugabo nimba Crystal Palace, nimba Everton, nimba West Ham, nimba AFC Bournemouth, nimba izo equipe zo zigaragara ko zari zifite profile komeye parapora Nottingham yagumikina kugira ngo nikoro. Nottingham Forest yabisani umugabo yitwa no yabisanije na Steve Cooper. Yes, Steve Cooper. Yeah. Sivyo nimba ivyo bintu za Crystal Palace itabi profise nyuma y'uno mumenyereza wabo Mudagi yahinduye equipe ko bafise Berecheze nyuma yo kurekura Michael Rize binjije umusore Ismail Assar rega binjiza aba Maxence de la Croix n'abandi Maxence de la Croix umusore mu défenseur. Ugiye kuraba Crystal Palace na profile yari ifise yari equipe igomba kurivaliza igaprofita ububi bw'ino migwi komakomeye. Mugabo ivyo Crystal babishitseko raba mercato equipe bita West Ham United. Equipe binjije Guido Rodriguez nyuma yo kuvugwa muri viseur za Barcelona avuye kwa West Ham na avuye kwa Real Betis Contrieze. Equipe yinjije Jean-Claire Todibo yari yavuzwe kwa Manchester United no kwa Juventus. Equipe vise Kudus, equipe vise Jared Bowen, equipe nje Bisaka. Equipe vise abakinyi bose bitwa kari beza. Mugaba kantu tutariko turatahura nako. Ndiko ndagaruka kuri ako kantu kukwereka ngo Man City kibambi, Chelsea kabambi, wanashima na Arsenal chakibembi, Newcastle chakibembi. Twari dufise equipe zitatu canke zine zari guprofita ibintu bivaye n'ivyo bateguye gusumba noti kuko noti kamugenzo ubu nakintu kimwe ndiko none wowe wateguye uzanye Wood. Raba urabe no munsi equipe y'umugabo yitwa equipe ifiswe nande equipe West Ham. Equipe West Ham wibuke twatanguye saison tuziko n'imiburiburi niyo equipe igomba gutanga akazi ku ma equipe. Urasinyije Jean-Claire Todibo ariko aravuga kwa za Juventus dotira bateye akagere aje muri Premier League. Iyo Premier League aje muri equipe ya West Ham United itari muri Champions League. Mugabo yishimye ko aje muri championnat y'abagabo. Equipe yaguze Bisaka, equipe ifise ugiye kuraba baratera no muzi ni Bisaka ni uro musore mutariyano Emerson Permeira. Yeah. Ukacuza muri axe central urafise Costas Mavropanos, urafise Todibo eregana na Efagere bari batanguranye na Efagere baratanguranye mu kwezi kwa mbere. Uca wegera hagati urabe ufise Paqueta, ufise Edson Alvarez, ufise Kudusi, ufise Jared Bowen, ufise Antonio, ufise Niklas Fulkrag. Equipe yuzuye. Equipe ntiyabaye mbi, yabaye mbi kubwo umumenyereza yitwa nde Julian Lopetegui. Ubwo bushobozi ndabwemera yuko Nuno Espirito Santo yarabusumbije kuko je una mumenyereza wawe. Ariko nanuno wibuke ko yaje equipe igeza hatemba aza equipe ya Brighton ifise umumenyereza w'umudagi yitwa Fabian Harzla. Kugera isaha uwombaza Harzla narorereye muri equipe inkino ziwe muri Brighton and Hove Albion. Ahantu haciye Graham Potter, ahantu haciye Dozerbi, umumenyereza ni zero. Arasanzwe ngo equipe zari zifise effective igomba kurivaliza canke gusumba equipe ya Nottingham Forest. Gusa ntivyakunze kubera iki aba managinga canke abayoboye iyo squad. Rero ni hano ngaruka nkakubwira Nuno Espirito Santo numumenyereza mwiza ndavyemeza mu ma equipe mato cyane ko sindamona muri equipe nkuru. Mugabo equipe noyo baba gutumyiki nivyo ivyo bakutuma kwese watanze Nottingham Forest mwakweze yarangije mu kanca 17 niyo equipe yakurikiranye na Luton Town yakorotse. Nico gituma ndakubwira ngo Nuno ivyo bamutumye bahaye ibirenze. Mugabo bwo bamutumye ivyo bamutumye bahaye ibirenze sivyo bigomba gufata novuga ngo Nuno Espirito Santo ni gitangaza kuko bino ibakore Nottingham Forest yarabikore Brighton and Hove Albion nako Wolverhampton Wanderers. Mugabo Wolverhampton nigeze ikarifia ku mugabane wa Buraya mu nkino nyaburaya ni hamwe nakubarira rero yabuze bwa bukakari bw'ama equipe yari gukarifia equipe hano hari Potter afise Brighton. Mugabo hari Man City iri kwitwara ibikombe bitandatu yikurikirana. Akantu je ndiko ndagaruka ko niki dufate Liverpool twari dufise sivyo na Man City na Arsenal zitoko zabaye mbida dufashe mu mwaka w'uburyo classement yarangiye imeze. Tottenham yari nziza ko yarangije ari ya gatanu mugabo umwaka yabaye mbi gusumba. Newcastle yari nziza uyu mwaka yabaye nziza. Equipe yitwa West Ham yari yangije mu kanci 9 mwaka weze. Equipe bita Crystal Palace yari yangije mu kanci 10, Brighton mu kanci 11, Bournemouth mu kanci 12, Fulham mu kanci 13. Dufashe izo equipe zose Bournemouth iyi season iza gusumba uyu mwaka weze. Ya Crystal ino season iza gusumba uyu mwaka weze. Fulham ino mwaka niza gusumba uyu mwaka weze ni bari vyose. Aho nituvyemera. None Fulham baratakaje kuva batakaje Parinya. Batakaje Parinya ari kwa Chelsea. Marco Silva yasubiye. Tosuna derby yoyo. Mugabo ugiye kuraba no munsi uyu muzoro w'umwataka w'umunya Brazil
yitwa Munyoz batsindira Rodrigo Munyoz ukongeramo ingufu z'uyu mwana yitwa Smith Rowe yavuye kwa Arsenal ekipe yaradugije nivo aka gasore kambara nimero 8 kitwa uwo kubaza aka gasore kakongereza kambara 8 kitwa Alisson ekipe imeze neza ariko uwo kubaza Landry nivo ya Fulham mu mwakwezi na Fulham y'uno munsi igituma nemeza ko batakaje niki buriya Fulham babaye muri ya nivo yo kwiyubaka bushasha iyo kuko batakaza Elimiri Danger atansi ikibanza kivuyemo Joao Parinya akisanga muri equipe nka Be Dominique Rugisubiriza n'uwari we wese kandi ugiye kuraba nivo ya Andreas Pereira twandufise mwakwezi siyo dufise uno mwaka nivyo baje ni bacaca bariko barasana sana mugabo duciye dufata iyo montada reka ndayita remontada kuri Nottingham Forest equipe ni 17 muri championnat mwakwezi yazwe gukoroka utangura na Steve Cooper biranse umugabo yitwa Nuno aje equipe objectif arukumentena hari izindi equipe zatanguranye objectif yo kuvuga ngo twebwe niburi ni Europa canke conference noneho zaciye zironka amayigo yo kuba zo profit ububi bw'imigwi yitwa kigoma akomeye nizabi profita ivyo bica bikogwa na equipe from nowhere kuko wakubwira kugeza ku ndwi ya 10 dufata karongo no munsi Nottingham Forest muri no championnat ya kinogi ya 2024-2025 ku ndwi ya 10 equipe bita Nottingham Forest yari mu kanza ca gatatu aho hantu cyo nemera ku ndwi ya 10 Nottingham Forest bari mu kanza ca gatatu kimentenye mugabo kimentena ni hahandi nagaruka nkakubarira Nottingham Forest yabaye nziza kubera iki Manchester City ntiri kwiraza Chelsea umunsi yabiya kabiri inyuma y'indwi zitatu Chelsea mu ca gatanu cyo mu ca gatandatu ntiri kwiraho zako iyo equipe ya Eddie Howe ntiri kwiraho zako je ndemera ko uyu mugabo ari umumenyereza mwiza mugabo ni handi nagaruka nkakubwira ngo harimwo n'ububi bw'ama equipe yitwa ko yari kuza muri vya bibanza arimwo bitaje ko biboneka kuko fashion no equipe afise no munsi ukayigereranya na Wolverhampton Wanderers ari fise ba Jimenez iriya ba Jimenez ni nziza gusumbira Nottingham Forest y'uno munsi nico gituma ngaruka nkakubwira ngo slot ndamuha Agashimwe ntitaye kuvuga ngo yatwaye igikombe ahubwo yashoboye gusimonta imitego yose muri Premier League inshuro yiwe ya mbere yinjiye muri yo championnat asanga equipe ivize effective yagutse rimwe na rimwe turamuta ku imfane ko yabidabadanganije hari habo yiciye nivo no musi je ndemera ko yishe nivo y'umugabo yitwa Luis Diaz yarishe nivo ya Soboslai mugabo pe importe uburyo yayishemwo yarayishe yishikana ku musaruro igikombe gihereza equipe ivyo bivuze ngo nimba Klopp yubatse nimba atayubatse yari kuyubaka hakaza undi muntu akavyica kuko no munsi Chelsea hagaze neza mu bijanye n'abakinyi benshi gusumba Liverpool mugabo no munsi umusaruro ni zero umusaruro kuri Maresca ni zero nico gituma ngaruka nkubwira ngo Nuno Espirito Santo numumenyereza mukuru mugabo Anslot inshuro yiwe ya mbere injira mu equipe Liverpool agatanga igikombe ico cyonyine kiramaze profile equipe igomba kumuvugira gusumba undi mumenyereza wese Erega mweretse ko iyi Nottingham yaramutsinze match Nottingham Forest yaramutsinze match turubagira kimwe baranganya Seziyeze erega no ku mwakwezi yaramudunze yaramutsindiye ku ishamba iyi nshuro ya mbere twatsindiwe ku ijamba match gira kabiri no inshuro ya mbere badutsindiye Anfield Road ino sezo badutsindiye Anfield Road Park ku ijamba tugaburiraho kimwe ku kindi ndibuka urukino Joteje gutabara mu minota ya 70 ari hacinjira Nottingham Forest sinanze yarayihaye isura yiwe nkuko yabikoreye equipe erega nico Wolverhampton kivuga muri Premier League ni ku bwa Nuno nakubajije ninde yakoze ibitangaza cyangwa ibirenge ivyo twari twiteze hagati ya Arne Slot n'umugabo witwa Nuno uwakoze ibitangaza jewe ku bwanje n'umugabo witwa Slot yaje mu nzu atazi agatwara igikombe gusumba Nuno Espirito yarayizi erega Espirito erega yarazinzu kurokora equipe iyo tugira City ngiyo twari dufise ku mwaka uheze iyo tugira Chelsea twari dufise iyo tugira Newcastle yaserutse kuri Champions League kumwaka uzandatangura na jezi ya Nottingham Forest kuchivaye kumwaka uzandatangura na jezi ya Nottingham Forest iyo tugira raba musi zino nguvu nkenyi equipe zigaragaje iyo Brighton and Hove Albion yabari gifise dozer mga slot dozer Brighton yari gifise Champions League ugwego kuki AFC Banama mfisezo yagaragaye nka equipe nkuru kandi yari ifise aba grand joueur par rapport ya Nottingham Forest yitabi profise ele mwamuzi Banama jambo chenga Banama mfisezo umenyereza wa Banama yitwa Andoni Iraola
Arne Iraola performance nziza gusumba Nottingham ya Nuno Espirito n'akoze ibitangaza ubumenyi cyangwa ubushobozi bw'abamenyereza ntibungana. Iraola afise equipe nziza muga nta nivo nk'iya Santa Fils. Marco Silva afise nivingana gute so abamenyereza bafise equipe ziri muri tableau yo hasi nta mumenyereza asumba n'unahari Landry Marco Silva aho kanzanira unayisinda mwemera ko umumenyereza mutoya unahiri umumenyereza mukuru yararengeye urugwego urabe Marco Silva urabe Iraola urabe Nuno Espirito Santo ufate Eddie Howe urabe n'umubeshi wa Brighton Harzla oya Marco Silva aramushira imbere Espirito Santo kuri ari nyuma ya Marco Silva Espirito Santo arateye ubwoba Espirito Santo jewe no komeza ari yakoze ku bano bakinyi banakubana bamenyereza Thomas Franke Iraola Marco Silva ugomboza na Silva unera visa bari Charlison uca ufatiriya Brighton iriya Wolverhampton ya yazungurusano henshi urabe iriya Wolverhampton Wanderers yari ifise ba Jimenez na ba Motinho n'uyu musore yagiye kwa Mubarabu Ruben Neves nta mumenyereza n'umwe muto yaratunga equipe nk'iriya Nuno Espirito Santo nuko ipanze yiyubakiye bien uyu batakamuhaye Landry nitandukanje na Liverpool bafana bari bapumbabarire Agashimwe Nuno Espirito Santo agahabwe ibisigaye negatahabwa Nuno bagahereza umugabo witwa Thomas Frank yatweretse Dioda tatyoje mw'abantu ku bamenyereza bashobora gutogwamo umumenyereza yaranze no saison nibaza ko kubijyanye n'abahagarikizi nabo turaza kuba nako kubamekinyi kubakinyi nta debi zobamo tubimenya kumbura turangiriza mu bijyanye na baronda turaza kuba tubigaruka kuba tubirengereza ariko reka tugaruke kuri 11 ba Barcelona bagiye gutangura mu kigo ku ruhande rwa equipe